amagana bamwe bavuga yuko hashobora kuba harimo n'uruhara rw'abasanzwe bagwana mu gihugu ca Congo M23 bari nka drone yabo je no kwikomeza shareka bo aho ikibazo muri ibyo kiriki ikibazo cyari uko iwawe hashobora kuba na drone yahageze aya kabisa ndetse na drone hari gikona cyahorurukiye nani gikona oya no kure wapi nibikunda niyo bagomba bakaza kijya gihegere hari sangaye nibyari gukunda nibyakunda reka mperaho nyene kirapanze muhu kirapanze kabisa reka mperaho nyene harabavuze yuko yo bari drone ngo yaye mu Venitron ngo yakubise muri base burya ari kiri mutari muzi nta drone ishobora kurasa Bujumbura uyu munsi yego ntibikunda ikirere cya Bujumbura kirugaye yego ayo makuru nta nari mfise oya yamenye yego drone Bujumbura rero kujya kujyame ngo hari drone have kurasa oya cyo nta kihari ntibikunda hari ubwirinzi bukwiye hari ubwirinzi bukwiye yego ku bwawe jewe naye kubwira n'abandi yego jewe nibimenyesha makuru nzi yuko bivuga insako n'uburofu ndabyumviriza byose urabyumviriza ndabyumviriza byose mu yindi mvugo byo kukubwira yuko nico naracyumvise yaje kubica itumwe n'u Rwanda aho twovuga ko yitwa Hadera Kibasumba yatwara ishirahamwe ry'amahoro Peace Association ucushira ko nujya mu gabaheruka guhera makanika rukundo yatwara ntuze twigwaneho ya mbere sivyo yego cushiraho nabanza ari yasurubeko ico gihe bari baracanye ngo na Kabira yego sivyo baragirije Kabira kuri BBC biganira imvo n'imvano yuko yarabugetse ibigwanisho byo kumara abanyamurenge akateratanya abantu rero tidushiremwe vyaba Michel Aurong abahinga uri mu journaliste d'investigation afise uburambe muri kano karere amaze imyaka irenga 25 akorera mu biyaga bigari cyane cyane kuri Congo n'u Rwanda nawe urabona ivyo yakoze yapibliye igitabo we yabishize mu gitabo arabyandika icyo gitabo cita Le Rwanda Assassin sans frontières umwicanyi atagira imipaka ko numva kiremereye ico kintu kuri couverture yacu hari ko ifoto itari nziza y'umukuru bo je nakuyemo yuko sinzi ko ari we wenyine cyangwa u Rwanda rwose batewe n'imwemwe bw'iyahutse abashigikiye ibiba oya FPR na Kagame yego kwasi numva ingende ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose ku bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari mu makungu tubashimire cyane kuba mukurikirana ibiganiro byacu n'umunezero ntangere kongera kubana namwe ariko kandi ni n'umunezero ntangere kongera guhura na Apotre Mwungere wacu mukozi w'Imana bandi numvise bamutazire n'ayandi mazina ngira ngo tuza kugaruka ko biranezereje cyane ro kongera guhura nawe ni mpamvu namwe nifuza ko tuza kubana mwa kino kiyago mwe gese mukurikiranye kino kiganiro cacu aha ni muri Utamu Podcast reka mpikaze umutumire wacu Apotre Isidore Mbayahaga ndabakengurukiye cyane ku butumire ndabaramutse kandi ndamutse n'abariko badukurikirana murakoze cyane misi myinshi abantu bagiye bamaza ati Apotre byagenze gute ko tutakimubona kuri Utamu Podcast habaye iki ariko gusa nije go kwisigura inyoshu ngane wo itanga nije go kwisigura harabaye akabazo biba ngombwa ko mbura gatoya ariko gusa ibiganiro byo byari bihari n'ivyiyumviro byanyu byari bikenewe rero abantu bari bakumbuye aho shani sawa kabisa ndabonetse yego urabonetse hari ubutumwa ndagufitiye rero buvuye amaje hari umuntu aba muri Amerika yitwa Emmanuel yarambwiye ko agutasha cyane hari n'uwundi aba mu Kayanza yambwiye ko yifuza wewe kuzoza kukuramutsa ngaha i Bujumbura uwo aba mu Kayanza we twahuye mwabe bya bihe byo kwifunga kwa Kisilamu
arambwira ati mu bantu nkunda ati Apotre niwe wa mbere mu kino gihugu. Rero ubwo butumwa ngira ngo ko biri kose urabwakiriye. Ndabwakiriye kandi ndabwishimiye. Imana bampezagirire. Yaba uwo Manuel wo muri Amerika n'uwo mu Nyakayanza. Yego. Nukuri gukunda wundi ni cyagazo kiva kuhoraho. Rero ni byiza Imana ndi wazubabona bandamukirize bantahiriza ubutumwa bwashitse kandi uti yabwakiriye neza cyane. Murakoze cyane. Hari wambwiye ko uri intwari sinzi ko elo kuko yambwiye ati Apotre ari ku rundi rwego sinzi bivanye ngo nibiko gukora. Umuntu nta wihamanuta nta n'uwo kwivuga ariko burya kenshi uzurabe ibyo umuntu akora we ntabibona cyane. Burya ibyo umuntu akora bibonwa n'abandi. Wowe yavuze uko ambona nk'uko abandi bavuze ukundi bambona nanjye ugasanga biratandukanye nuko mba nibona. Yego. Ariko Imana imuhezagira. Ibaze ko ibyo ukora birashimwa. Ibaze ko abavuga butumwa muca mu madini atandukanye mu ugasanga nk'umuntu w'umwisilamu aremera ibintu d'ordre chrétien ugasanga arabyemera cyane ari umukristo ukavuga ati uriya muvuga butumwa niwe wanje. Bivana inyigisho cyangwa umuhamagaro w'umuntu. Yego. Burya mu buzima hari abantu barondera Imana bakavuga ko ariyo bakurikira muga babesha. Abantu ugasanga benshi bakurikiye imigenzo y'idini kanaka ariko batakurikiye Imana. Muri icyo gihe usanga umuntu yubahiriza cyane imigenzo y'idini gusumba kubahiriza ibyo Imana ishaka. Umuntu akumva yuko ari umunyedini akomeye kandi Imana izomukundira iryo dini ryiwe ndetse n'ijuru akaribona ko ari mu idini yibaza yuko yumva cyane nayo Imana izoyimuheramo ijuru ariko atari byo. Wanashaka byinshi baranabesha kuko iyo umuntu yakurikiye idini mu munyedini mu gihe umuntu yakurikiye Imana arahinduka mu bikorwa akora agasa nayo mu byo avuga akavuga nkayo no mu ngendagenda akagenda nkayo. Muri icyo gihe usanga uwo muntu inzira z'ikibi cyangwa n'ikinyoma ntazikurikira nubwo yoba ari idini ryadutse rikavuga ati twe mu idini dufashe inama imeze uko niyo orientation nshasha ubona ajyana nayo. Yego. Avuga ati icyo Imana igomba ni iki gitandukanye n'icyo abarongozi b'idini muzanye cyangwa nguma ku Mana rero. Yego. Je naho mpagaze. Yego naho hagaze. Je nakurikiye Imana sinakurikiye idini kabisa. Yego. Imana igomba twikundanire. Igomba tubane mu bumwe. Umuntu wese yibonemwe mugenzi we. Yego. Ibi bintu by'amacakubiri y'amoko intara n'imigambwe abiza n'abatize iyo uri mu Imana kweri ntabikubamwo. Nibyo ni Apotre niyo mpamvu tutakwiye no gusiga inyuma ijambo ry'Imana mu byo tuba tuganira urumva ko abafise ibintu byinshi byo kuduha niryo toroshi dushangitse niryo toroshi ritumurikira. Ako nizere ko ari amahoro rero kiye kubinyerekeye uretse akagiripe gakeya numvise tagora ndakomeye. Apotre ndakurondera nari mfatiye ku masanamu nari mbonye kwigenekerezo rya mbere kwezi kwa kane inyuma y'ivyari byabaye ku wa 31 kwezi kwa gatatu 2026 ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho mwikambi baz habaye insida cyangwa se akaksida ibigwanisho biraturika. Abantu bavuga ati nyamara ati no kwa Apotre byo bavyahashitse kandi ntabamwika. Bavuga yuko ngo byashitse hirya no hino ngo nibo birahagera ariko abandi bo bakavuga ngo nibigwanisho ngo byaturikijwe ngo n'abandi bantu bakomeye ngo gusumba bavuye hanze amagana. Bamwe bavuga yuko hashobora kuba arimo n'uruhara rw'abasanzwe bagwana mu gihugu ca Congo M23 bari nka drone yabo byo no kwikomeza shareka. Aho ikibazo muri ibyo kiriki ikibazo cyari uko iwawe hashobora kuba na drone yahageze. aya kabisa. Ndetse na drone hari gikona cyahorurukiye
nta n'igikona oya no kure tumeze neza mu rugo umupfasoni wanje n'abana baraho nabo tubana abandi nanjye ndaho ibyo amasaramu wabonye sinzi ariko uko biri kose ibyago byashyize twarabyumvise twese kandi umuvugizi w'inzego zo kwivuna basi General Baratuza Gaspard yari yabisiguye neza ndanamushimire mbere kubera yaragerageje gutanga ubutumwa kuri Twitter yiwe cyangwa X ku buryo abariko baragomba kujuragiza abandi byaciye bituma bataronka abacisha ibinyoma byabo rero nibaza yuko twomushimira ariko sino uko byagenze ni isanganya ndetse ryabaye muri base logistique ritumwe n'umuyaga nkuba nk'uko twabibwiwe n'inzego twizeye kandi zozo ziba zabyiboneye n'ibyazo dayere ariko kandi urumva dusaba na leta y'u Burundi kubisubiriza byihuta igura ibigwanisho mbere numva nabijya byanahiye kumega harimo ibya kera rwose biba byarabaye expired byarabaye expire byene bitajanye n'ibihe nk'ibi ariko ni sawa rero bashaka bisubiriza nabishasha bijanye n'igihe uretse nyine ko bisanzwe bihari wongereza nawe ujya bubika bubike ujya bubika Apotre hari byavutswe bijya bigwanisha bavuze ati naho byaturitse ngo bishobora kuba byavuye mu kindi gihugu ngo bigamije kwerekeza ngo mu kindi gihugu kugwanya cyangwa se gufasha igihugu ca Kongo niyo makuru yagiye aravugwa kufobeka vuga ibyo ari byo rega byangora kugira icyo nabivuze ko izo mvugo z'imigani Urugo byavuye mu kirego bica mu kindi gihugu harabavuga yuko ari uburyo bwa ngo nk'ibigwanisho byabivuye ngo nko muri Tanzania ngo bigashikira bigaca mu Burundi ngo bagamije ko bibandanya muri Kongo mu buryo bwo supportinga ngo leta ya Kongo reka duhere ngaho ibyo runabitebeko ni sako newe mu bisanzwe igihugu gifite inzego zacu kandi umutekano wacu nibo tuzeza nabo ducungiye nukuvuga imvugo iza ivuga ibidasa n'ibyo Gaspard Baratuza yavutse ivuga ibyo les voix officielles zivuga z'igihugu izo ni saku no kugomba kudumisha ibintu bifatiye ku marangamutima canke ibyifuzo bya bamwe n'abandi kuko ntituyobeye yuko hariho abantu bifuza ko Burundi bugira ingorane kandi biranababaza bamwe mu bihugu tubana banatwanka canke banka intwaro dufise bavuga ati iyi myaka yose leta y'u Burundi ishoboye gukingira igihugu cyose igakingira bene igihugu ntihagire ikintu na kimwe gikakaza indani bajya basa nuko bagatire uturaroza aho dufatira kugira ngo tubereke yuko natwe twogeza akantu twakoze ko bya bintu bishoboka yoshoboka wapi nibikunda niyo bagomba bakaza kijya gihegere hari sanganya ntibyari gukunda ntibyakunda reka mperaho nyene kirapanze muhu kirapanze kabisa reka mperaho nyene harabavuze yuko yo bari drone ngo yayimumva nitrongo yakubise muri base ngo base ngiratikira mugabo hari umuhinga twaciye ko ari muri Afghanistan atubwira yuko ivyerekeranye na drone iyo ikubisa ahantu byose biturikira rimwe wewe ku bwawe izo mvugo za drone nizi zo ku ruhande uzakira gute piscos do pere bashize mu bantu babumvishe bati baho yemve turafashe Bujumbura abantu bube bacika igikuba ariko muganaganda kubwira ikindi nubwo uwo muntu wo muri Afghanistan yabwiye uko nyene burya ari ikindi mutari muzi nta drone ishobora kurasa Bujumbura uyu munsi ntibikunda ikirere cya Bujumbura kirugaye ayo makuru nta nari mfise oya yamenye drone Bujumbura ntuzurehe kujya kujyame ngo hari drone hafi kurasa oya cyo nta kihari ntibikunda hari ubwirinzi bukwiye hari ubwirinzi bukwiye ku bwawe umurundi atekane nta kibazo uko ubyumva nawe wisubize oya so kuva ndabyumva jewe ndafise do source sûre yuko icyo kintu kidashoboka
twese twari twageze ico amakenga rero ariko batwumviza bavyumve ahubwo bavyumve babibwire n'abandi ntihagire umuntu hari Bujumbura canke peut-être mbere sinzi mugava ngo avuga ati jewe ejo idrone yashaka gushinga kiya kintu mu bwonko oya ntibikunda muhuriye ahandi atari Bujumbura yego mu Burundi drone dufate kari kirere cy'u Burundi cyose cyangwa ari gisagara ca Bujumbura gusa ivyo ntavyo no bamuragana mu baza babijejwe muga bicondi coco je uko nzi nta makenga mvise yo kuvuga ngo hari drone zona sira Bujumbura oya ntayo icayamaze rero yego nikiyamane n'abandi amakenga here ariko uvuga ngo M23 ngo yaje biki nibiki oya ntavyo ni bya bintu byo kugomba gukokeza bereka abantu yuko mbega hariho ikindi kintu kiri gaho kizobakura ko intwari y'icyanke iriya kubera ntibyokunda mbona abantu bajya mu nyuma y'ibyo byiyumviro niba abandi bagira ibintu by'ibigumbagumba birenze niba abantu biko bafana uyu canke uriya ariko badacishije mu bwenge cyangwa mu nyurabwenge ngo bashira ibintu ku munzane biyumvira ibyo ari byo mu Burundi sinzi ko babubona mu Burundi mu byerekeye umutekano mu byerekeye byo kwivuna basi muri professionalisme canke ubumenyi budasanzwe bw'ingabo abasirikare muri kano karere mu Burundi nta gihe kibuza imbere nico gituma ubona kenshi niyo bagwana bihoreye bagwana batavuga amajambo menshi bo barizeye bariko bafise confidence barifitiye icyizere kubera ubumenyi n'ubushobozi bafise ibyo nibaza yuko abyo ni abantu usanga bamba ku marezo sosiyo ntabwo simbara n'abantu bitwa abasirikare ngo n'abasirikare mugabo yumviye uti none bamutumye kurasisha kamera none umunyamakuru urumva naho inyabirengana bavuga ati inyabu yaciye aha twayifashe asaba kwiyumviye nureba urumva nicyo gituma ndakubwira yuko mu byerekeye ububasha canke ubushobozi bwa gisirikare yego abarundi ntibiyekete dufise ingabo zipanze dufise ingabo zifise ubumenyi bukwiye kandi leta y'u Burundi yarasumye ushatse kuvuga inkinzo n'amace mu byo kuturinda ni apotre Isidore Mbayahaga ariko turiko turayaga ku byerekeranye n'ikibazo bagiye ko dutwagwa no mu general kandi nyene general major Evariste Ndayishimiye yandi umugabo ko ndakurahiye eka oya plan zose abazibona babizi kandi turamushimiye kuko uravye Uburundi aho buteretse n'ibyago biba bibwugarije n'abanse babupfuhira canke baburira imisa aho baba bari juste ku mupaka canke ku irembo ryinjira mugabo imyaka n'imyaka bakabona yuko atawushobora gupima ngo aje bukana ikirenga kigize ngaha niyubahwe ako wa mugani kumba numva Burundi bebeshi bavuga yuko bufise abansi hirya no hino barabizi ibimwe mutaza bazo barabizi baza batawoza hari kibazo ro nibajije hari nabavuze yuko barabasirikare ngo bo muri bazi baba bacanyemo nibyo ibyo bya binire byaba bandi baba bifuza yuko hari ikintu cyo canishamo kuko burya ikintu gikomeze gisirikare ni unité ubumwe ugisirikare ni core imwe indivisible mwene abo rero biri mu strategy baba bakoresha yo kuraba yuko hatari abasirikare baba batujuje ivyiyumviro neza mu mutwe bagifise twa buntu bw'ubugumbagumba bwo kwiyumvamo ubwoko kanaka kwiyumvamo amaregio iwacu ntigikunda n'ibyifuzo rero by'abantu baba bagomba kuvuga amakuru badafitiye ibyemezo kugira ngo bumvishe abatarabyumva cyangwa abatabyumva yuko umenga basigaye inyuma bakwiye kugira nabo bagashigikira abantu bari muri byiyumviro ibyo mu Burundi bikunda ndakuye ko cugaye impande zose nta nyigisho wotanga ngo zifate
si umuheto wozana ngo usange ngo birakunda ngo urafata i Burundi igisenge cy'u Burundi raba iyo bagiye hanze bagenda n'ubwoko bwose sibyo yego ivyo ubwoko ibwaha ntabikihari ntibikunda sibyo inyigisho baraza bazironkera hamwe sibyo nta musirikare n'umwe ajya mu gisirikare bamwe yokorera ubwoko bwiwe agenda agiye kuvuga ati genzo rwanira igihugu muri ico gihe abantu iyo bavuye babuze ibyo barima bakarimarima baca bagomba ati twitwaze ikintu kiniki ahubwo duhenda abantu yuko hari igice cy'abasirikare kitwumva ubu turi kumwe abandi bagire bati mbega aho uzosanga nasigaye inyuma jyenyene ubwo sinzaba bintera ingorane abasirikare bose umwe wese ari ku ipozisiyo yiwe bijya bavyumva nk'ibihurihuri nyene bihurira gusa mugabo nta muntu abiha agaciro byo kumva rero haraba bagize itakiriya sivyo Apotre hari ubutumwa bavuze ati leta ikwiye kugura ibikoresho ikongereza ibisanzwe bihari nabujya bubiko bukongera bukabika ariko icyo kibazo cerekeranye n'iturika rya bijya bigwanisho ntabwo cageze kwa bujye bubiko gusa carageze no kubene gihugu bamwe biravugwa yuko hari abo yitavye Imana n'ubuhe butumwa uha abo bantu bashikiwe n'ivyo byago imiryango yashikiwe na kijya kibazo kitavuye kuri naka kumbure ari accident nk'izindi ubwa mbere ho no kubihanganisha kubera kubura wawe birababaza hanyuma ikindi cyo no kumva yuko ari sanganya ritashikiye umuryango wabo canke mu bikanaka risanganya ryabaye mugabo ritagamije umugwi w'abantu canke umuryango kanaka ni igihugu cahahombeye yaba ivyo bigwanisho hahombye igihugu cane n'abo bantu bapfuye igihugu cahahombeye kubera barabene igihugu rero imiryango yo kumva ko ifatikanye n'iyindi kumva yuko uburemere bw'ibyabaye mu gufata cyo kimwe ntihagire umuntu avuga ngo nuwandashe canke byarondera jewe ubu arabicunze niwe yagiciye atabifashe ndaje ko nuko isanganya urabizi yuko n'umuvyeyi iyo ahetse umwana mu mugongo aramwiyaka akikubita hasi ari igihe apfa canke akamugara rero isanganya bari isanganya mugabo abarundi twumve yuko dukwiye gushigikira no kuguma hafi imiryango yabuze tubaremeshe gusa abarundi dukwiye gushigikira no kuguma hafi y'imiryango yabuze ndetse no kuguma hafi nyene icubahiro haro n'ijambo yashikirije kuri X yiwe yihanganisha abantu nabonye abantu mu nzego zitandukanye baragize ico bashikiriza kandi nabonye abarundi barashimye ubutumwa bwagiye butangwa n'abana bariya nibaza ko nawe ubwo utanze buraza gushikira benshi kandi baraza kubwakira ko nyene Apotre rero unyemerere nambuke imipaka mugo imbere kwambuka imipaka reka mbere ngaha hafi yacu mu gihugu cy'u Rwanda habaye mu gihugu cy'u Rwanda haize iminsi 5 nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aganiriye n'ikimenyesha makuru mpuzamakungu aho mu kiyago cagutse cyakorejwe n'ubusanzwe ari directeur de la rédaction kuri wa Jeune Afrique baraganiriye mu buryo bwagutse ku bibazo biri hagati mu Rwanda inyuma y'u Rwanda no ku banyarwanda bamwe ndetse no kubaha no kunabona kwita ko abari kubagwanya u Rwanda canke se bari kubashaka gutera u Rwanda barubangamiye muri ico kiyago harimwo ibyubakiye ko ikibazo cha M23 ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo ibibazo by'abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ibihano cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda cyafatiwe ibihano n'ibibazo by'abasirikare bya Union Européenne imaze gufata ingingo y'uko itagiye kubandanya ifasha Mozambique ku basirikare b'u Rwanda Son Excellence yarashikirije uko avyumva ngira ngo ikiganiro mwaragikurikiye nico nagomba kubahera ko mwaragikurikiranye cyangwa mwaracumvise Papa utamu jewe naye ko ndabibwira n'abandi jewe nibimenyesha makuru nzi yuko bivuga insako n'uburofu ndabyumviriza byose urabyumviriza ndabyumviriza byose mu yindi mvugo byo kubwira yuko nico naracumvise jewe ndi umuntu akunda gukurikirana ibintu biba ahantu mba canke binkikuje mu gicambere n'amakuru rero nivyo binyoma abantu baba bavuga ndakenera kubimenya n'ibindi bintu kameme wumva
uba ukeneye kumenya ibyo banaka biyumvira ibyo batekanya gukora ku kintu iki n'iki n'iki kuko burya uretse imipaka ibihugu biba bihana akarere kaba ari kamwe hari ibintu usanga uvuga uti umutegetsi kanaka ibyo yovuga ku kintu nk'iki n'iki n'iki sama concerne d'une façon indirecte canke iyindi birandaba rero ni byiza yuko abantu bose bamenya akamaro k'amakuru bakumviriza ibiganiro biba hirya no hino hari ibyo ukuramwo inyishu y'ibyo wahora wiyumvira hari ibyo wumva gushasha ukanariza ukumbura ukavumbura irindi banga utaruzi kuri iki na kiriya rero narabyumvise kiriya kiganiro barakivuganye barakiyaga ko ibintu bitari bike uretse yuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame hariho ibyo yavuze mu kiganiro byinshi wumva ari ukwivuguruza ku byo yari amaze igihe ashikiriza ibyo nabyo urumva ntabyumvise reka mpere kuri bimwe bimwe niba baravuzemwo kumbure ibyo François Souda yagiye amubaza nawe uraza kubwira icyo bimbwiye ko yamubajije kubyerekeranye n'ibihano by'igisirikare cy'u Rwanda byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda na leta z'ubumwe za Amerika abibonamwo nk'akarenganyo uwo perezida w'u Rwanda abibonamwo nk'amakosa cyangwa se nko gushaka gukingira ikibaba leta ya Kongo n'igisirikare cyayo we ku bwawe inyinshi yatanze kwa kijya kibazo ubona ariyo ibyo bituma umuntu yokwega cyane akabihera kure reka twagure ntaco kuko mu bisanzwe uvuze yuko bakurenganije ukaca wakiza umuntu yitwa Amerika uyu munsi cyangwa ubundi muntu wise umwansi wawe uyu munsi mu gihe wagirizwa intambara canke ubwicanyi canke le massacre zabaye muri Kongo zimaze imyaka 30 uca wimbiye uti none izo akizasho zatanguye ryari canke byagiye bigenda gute ko muri ico gihe umuntu aje kuvuga ati barambeshera aje kuvuga ati iki niki barandeganije mugabo ku muntu abasanzwe azi uruhara wagiye ukora muri ibi na biriya na biriya bagera babiteranya bavuga ati no ibintu ntari karabivuga na naka ari yarabivuze kanaka wari mu mwaka utegereje uyu urabwo urabona yuko bose bagomba moto mu rutoki muri ico gihe rero umuntu akwiye kuraba kuvuga ati eske barandeganya canke nabarambiye kubera ibyo nkora amakosa nkora banguni bampanura kuva kera nayakosoye cyane ndahagarike bigateba kuja mu gihe cyane nkabyanka kugera bavuga bati nta kundi inyuma y'impanuro reka duhane hano umuntu ashobora kwiyumvira kugiye kuraba u Rwanda rwinjiye muri Kongo kuva muri 1996 kuvuga ati imyaka myinshi 30 harinjiye mu myaka ya 30 guhera kuri 1996 guhera kuri AFDL kwari gwinjiye gutembagaza tegetse bwa Mobutu abo ingara zahatikiye ndazo urumva burya barazibazwa cyo gituma amasezerano basinye Washington bwa mbere bavuze yuko basinye amasezerano yo guhagarika intambara n'ubwicanyi bumaze imyaka 30 bahereye ku byo 1996 imyaka 30 nagira ngo bafatira ku biriko biraba mu kino peut-être 30 bisigura ngo ibi n'ibyabaye 1996 bishobora kuzogaruka ko mu gihe wozoba nko kwitwara kuko ndakubwire ntuze papa utambuye urabe intambara yabereye muri Kongo kuva kuri AFDL ibintu by'amasegerera amasezerano y'amahoro byatanguye ryari kera ayubuye nayavuba mugabo ugiye kuraba itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009 harabaye gusinyiranira amasezerano hagati ya leta ya Kongo n'umuhari CNDP wo kwa Rurankunda uravyumva iyo CNDP rero ugiye kuraba navyo ne vyitwa yuko ari byo bakongomande kuko Nkunda n'umututsi w'Imasisi uravyumva mugabo Rwanda naho haragera igihe barubaza bakavuga ati ibyo ntibindaba jewe ya nivyo bakongomande sidimwe mugabo amasezerano basezeraniye none kubera ko amasezerano ya hagati ya leta ya Kabila na CNDP baciye basezeramo yuko
kugira ngo bahagarike intambara n'umutekano uboneke ari uko leta ya Kinshasa yo kwa Kabila izokwama itanga imiliyoni 65 z'amadolari ku Rwanda buri mwaka niba atari buri kwezi ngo kugira ngo amahoro agumeho. Iyo mpamvu ntayo nzi jewe kumbure uwo kuyishura ni wacamenye none uba ho Rwanda bakongomani hakumvikana bakongomani boga hakarihwa u Rwanda gute nta mpamvu nimwe naho rero baruje banakire ko duhenda ni ariko u Rwanda igituma rushobora no kurihwa u Rwanda ravuga yuko hariho abagwanyi bavuye mu Rwanda bakoze genocide ubwicanyi ibyo bya FDL ibyo by'intera hamwe twabivuga mu nyuma nibaza ko bashobora kuba hariho nk'akinyegejemo muri ibi ndiko ndakubwira intera hamwe cyangwa FDL kizagwanye ku ruhande rwa Kongo aho rero nashaka kugira kumbere nashaka ukadoye ko mutwe nyene izo ntera hamwe na FDL uri kuravuga kizagwanye ku ruhande rwa Rurankunda rw'abatutsi bisigura ngo nta mpamvu ntizirimwo rero oya kuburyo Kongo yoza kuzirihira cyane se ntizirimwo icya kabiri yego ndagana huye yuko itariki 12 kwezi kwa gatanu yego ibihumbi 2012 harabayeho amasezerano yasinyiwe ikibuye hagati y'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Kongo n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Rwanda bemerera u Rwanda yuko u Rwanda baruhaye uburenganzira bwo gukontorora amafrontiere 9 yose Kongo ifise n'ibindi bihugu 2012 itariki ziga 12 z'ukwa gatanu hacindwa imwe itariki 18 yego z'ukwezi kwa gatanu nyene uwo mwaka wa 2012 i Kigali hacahongera hasinywa amasezerano yandi yasinywe ko na ministre bavuga ngo ububanye n'ayandi mahanga ububanye n'amahanga tweba mwita uw'imigenderanire n'ayandi makungu wa Kongo n'u Rwanda basinya amasezerano yuko ivyo bihugu biri vyemeranije yuko u Rwanda uravyumva baruhaye uburenganzira bwo gutembera 24/24 kuri territoire yose ya Kongo mu bintu byo kugira ngo baje kugira ransanyemo inzego z'igendereza inzego z'iperereza z'u Rwanda ziremererwa kuja muri Kongo kugenzura kurondera amakuru ku murango no mwijoro 24 ibyo barabisinya none uvuga yuko u Rwanda rutarabwa ari muri Kongo gute icya kabiri none muri December yego fin 2016 mu mpera za 2016 yego kuba hafi mu ntango za 2017 yego abantu bitwa Rede Tabara niho bambuka bava i Rwanda baje gufatanya n'abamayimayi barukriswe na Desire Kabila yego kugira bashobore kwica ubwoko bw'abanyamurenge amarikode arahari amajwi n'inzandiko aho abanyamurenge bagera ubwabo badoma urutoki ko Rede Tabara yaje kubica itumwe n'u Rwanda aho twovuga ko yitwa Hadera Kibasumba yatwara ishirahamwe ry'amahoro Peace Association ucushira ko n'ujya mu gabaheruka guhera makanika rukundo yatwara tuze twigwaneho ya mbere sivyo yego cushiraho nabanza yasurubeko ico gihe bari baracanye ngo na Kabila yego sivyo baragirije Kabila kuri BBC biganira imvano yuko yarabugitse ibigwanisho byo kumara abanyamurenge akabirukira n'indege itwaye amasasu ibikobe n'ibinini n'amabombe yego yose ni ibintu vyerekana implication y'u Rwanda muri ko birabera muri Kongo mu 2018 ikibuye intamba abanyamurenge bari mu ikambi y'impunzi baramenya ko baguye umutego w'u Rwanda bamaze kumva ibya Rede Tabara ko yavuye iwabo bazi ko tugomba gutaha iwacu ko ntiworyama mu buriri bw'umwansi uzi ko ari waje kukwica agusanze iwawe uvuga utuho namwigemuriyeho azodica hazoshakira ndi mu maboko yiwe yego ico gihe bageze izo reclamation dore twibagire yuko
hatanzwe itegeko kandi sesure ko riba ryavuye ku mukuru w'igihugu yuko babarasa bakarasa impunzi ziri mu ikambi ikibuye 2018 z'abanyamurenge rero barabihakana nabyo ntibyabaye asa amarikodi ahaba aho itariki 22 ko ari byinshi chronologique ndindi yakubwiye itariki 22 ukwezi kwa 12 2022 les experts ba Nations Unies abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu sibyo bace bapubliya raporo muri iyo raporo bakonfirima yuko u Rwanda arigo M23 sibyo aho Rwanda ntigwavyemeye yuko ari ingabo z'u Rwanda ziyambitse umwambaro w'abanyabaroberi kandi ko masake zose zakozwe na M23 zoba zija kugatwe ku Rwanda. Iyo ni Nations Unies tariki 22 kwezi kwa 12 2022 ariko Rwanda ntigwavyemeye apotre n'ubu ruriko ruravyemera n'ubundi wumva ko bavuze ngo barababeshera sivyo yego yega ndiko nishura cya kibazo bavuga cyantuzo cya kinyamakuru Jeune Afrique ibyo abajije ko Rwanda buze ngo bararubesheye aho itariki indwi kwezi kwa 2 2025 cyari umwaka uhetse sivyo undi ikiraro konesa la responsabilité du Rwanda muri masake zose zabaye mu Gatumba muri Kongo sivyo no este ya Kongo yuko ubwicanyi bwose k'ubuseruko bwa Kongo togo byose bavyegurira ku Rwanda kuri rwabikoze guhera ico gihe rero 14 février 2025 Union européenne le Parlement européen ndayici vota resolution no kuvuga inama nshinga mateka y'ubumwe bwa Buraya ica itora itegeko risuspenda rikuraho imigenderanire yose Union européenne ifitaniye n'u Rwanda bashizemwo n'amasezerano bafitaniye yo guhana ubutare kuko bati ubutare batuzaniye buvi Kongo kandi rero twe kubugura twe tugura ubutare buje muri kwamaraso y'abakongomani no kuvuga mu yindi mvugo turi complice nakwe turimo vambo nigoko babivamo iyo ni Union Européenne cyangwa se ni inama nshinga amateka y'ubumwe bwa Burayi itariki 18 ukwezi kwa 3 2025 sibyo niho haca muri Conseil de paix de sécurité yego hatogwa ya resolution bita 2773 nayivuga ngo iki irimwe ibintu bikaze niyo yanakuwe muri liste y'ibihano bahaye Rwanda ivyo uri kuravuga babafatiye babivomye muri resolution resolution yabayeho tariki 18 kwa 3 2025 ikozwe nande n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi bose baravota yuko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano ni resolution rero nirimwo ibi bihano 2773 biya byose uba bafatiye ingabo z'u Rwanda bagafatira abategetsi b'u Rwanda bamwe n'ibindi bintu liste ndende babivomye muri resolution no kuvuga Amerika rero 2773 no Amerika gute yeske tuze abagize Conseil de paix de sécurité muri Nations Unies ni yo kimwe harimo n'Uburusiya harimo n'Ubushinwa sivyo uri kuranyumva harimo bijya bihugu byose by'Ubufaransa harimo Ubwongereza katuvuge nka ibihugu bihe by'ibihangange ivyo byose bigiye hamwe ari na limite nta na kimwe cyavose no nta na kimwe cyavuyemo baremeza iyo resolution 2773 contre Rwanda kino gikomeye aha ngomba duhabe tuvugana rero mpabe munyereka ingene Amerika yabesha kandi itari yonyene iri kiyadumuroto kuri abo bantu
itariki 20 ukwezi k'umunani 2027 Human Rights Watch shyamwe mpuzamakungu riharanira hagati y'akazi na muntu sibyo rica risohora raporo sibyo ivuga yuko abasirikare ba M23 yego ari abanyarwanda sibyo ahubwo yavuze yuko RDF Rwanda Defense Force igisigaye cy'u Rwanda arico cambaye uniforme za M23 akiye kirobere baca bica abasivile b'abahutu 140 b'abakongomani donc la population civile sans défense ta buryo bwo kwikingira cyangwa se bwo kwihagarara ko bafise iyo ni Human Rights Watch teratanya abantu rero tidushiremwe vyaba Michel Aoulong abahinga ubu ni umujournaliste d'investigation afise uburambe muri kano karere ahamaze imyaka irenga 25 akorera mu biyaga bigari cyane cyane kuri Kongo n'u Rwanda nawe urabona ivyo yakoze yapibliye igitabo we yabishize mu gitabo arabyandika icyo gitabo cita Le Rwanda Assassin sans frontières umwicanyi atagira imipaka ko numva kiremereye ico kintu kuri couverture yacu hari ku ifoto itari nziza y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ico gitabo cyabaye publié itariki 30 kwezi kwa gatatu muri 2023 Michel Aoulong n'umwongereza umunyamakuru akomeye akora kuri za Reuters za BBC agira na Financial Times mukeke y'amakuru afise ibyo akora mugabo n'umuntu akora ama investigation yimbitse akomeye niho rona shaka rero muri ico gihe rero no munsi uciye uvuga uti aya masezerano baratubeshera aho ndiyumviye none yagiye gusinya atasomye ngo abone ko ivyo yasinye atakimubeshera kirimo mu byashikirije mu kino kiyago nyene yagiranye na François Soudan yaravuze ko yarumviriza yarumvirije yumvirije c'était juste kumviriza ibiri mu masezerano hanyuma nkuko nabandi bariko barumviriza na wenyene hanyuma barasinya asinya tumviriza neza kumviriza no kumva ni kimwe no kumva no gutahura biratandukanye ugira umbwire ko Kagame atavye yumva cyane bajye bashikiranganje be n'abamufasha akashobora kuba yaranabyumva akabura uko yofata ko nk'ingingo cyangwa se ashobora kubihindura gute masezerano imbere ya Amerika masezerano urashobora gusinya cyane ntusinya uvuga uti ibi nubwo mu byaretse uko Jesse ko ndavyumva barambesheye muga nimba aremeye gusinya ko yemeye gutanga amahoro kuri Kongo mu bwicanyi bumaze imyaka 30 akorerayo aho yasinye naho yoza mu bakavuga ngo barambesheye wapi Apotre naho yoza muzi nyuma akavuga ngo barambesheye ntabwo ari byo oya ico cye ntawo kimukura kubijanye n'ibihano rero inyishu yatanze we kubwawe ibihano bafatiye igisirikare cy'u Rwanda ubona atari impamvu nimwe bidasiguritse mu gihe umuntu bamuhanuye cyane kuko imbere yo guhana habanza kubimpanura habanza kuvugana sivyo muri ico gihe ibyo mwavugana n'abantu ukavyemera mu nyuma ntubishire mu ngiro sivyo yego hamba ukagoma wivuguruza ndetse utanga n'amadisikuru y'ukwereka abantu akagaye canke kubereka yuko atakibazo kugira muri ico gihe avuga ati rero nta bundi buryo hariho resolution yafashwe ya Nations Unies reka tuje kuyaplika ishire mu ngiro uye bayishira mu ngiro ari uko izindi voix zose zananiranye muri ico gihe iyo baguhanye yego murezo azovuga ati je barambeshe bandeganije mugabo kurenganya no kuraba bamaze igihe kingane kavuga ati hamahora abandi ibintu bihagarike iyo rero kuhendahenda byaza habaguhana kumbure ivyo yashikirije nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nuko abantu bobibonamwo ko harimwo ibyo yarirengagije yaraciye ku ruhande niko ubibona yego tubifata uko nuko je ndabifasha hari ingaruka ubona bishobora kuza gutera igisirikare cy'u Rwanda bino bihano biragivize ko kurumva d'abord ntibafatiye ibihano aba individual mu gisota bonyene bafatiye ibihano RDF
igisirikare muri rusange cy'u Rwanda. Mu yindi mvugo iyo bafatiye ibihano igisirikare abantu bapfa kubyumva gutyo mugabo ntiwumve yuko ari ibintu bikomeye. Muri ico gihe baba bafashe yuko igisirikare cy'u Rwanda kidasubira kugura ibigwanisho. Ico ni iyo ni po ya mbere. Icya kabiri kuko igituma batagura ni ukuvuga iya code swift bafise ni y'abanyamerika naho bogura ikigwanisho ntibashobora kugura ngo baje kuriha. Uravyumva nturiha kubera systeme warihamwe ya payema ikoresha swift. Iyo swift baba bayikwatse rero baba bayihagaritse. Yego. Icya kabiri ni igisirikare kidasubira kwizegwa muri ibi by'amashirahamwe ya ONU tuvuga ati nko kuja guhagarikira amahoro canke kuja gufasha ikindi gihugu cagize ingorane muri ibi. Wisanzwe wewe ico gisirikare bagifashe ko ari kimwe mu bisirikare vy'inguhezi nk'ikirobere mu bisanzwe. Uravyumva bagifashe ko ari nk'ikirobere aho kuzana amahoro giteza umutekano muke. Mu yindi mvugo niba bariko barakujana bakujana ko ari inarume yitwa regiriyere mugabo ivuze stati y'abaroberi sibyo cyangwa y'abateroriste niko bimeze. Ico gihe rero biragora nibi utanguye kubona buya zijya ngingo z'ibihano nizo ni Union Européenne niki yakorerako kuko iyo bamaze gufatirwa ibihano bya gisirikare sibyo stadire yuko hari hajya amashirahamwe mpuzamakungu nayo yagize uruhara kugira ikumvishe yatoye na ya resolution bashaka ati ubu rero ko hagaze ibihano natwe dukora ibyacu. Niyo Européenne ivuga ati ubu rero nihe twabafasha muri Mozambique ni twebwe twariha fagitire y'igisirikare cy'u Rwanda muri Mozambique kwigiro cinjiye mu bihano turakuyemo akarenge. Tibijya wumvise bashaka ati twebwe turahagaritse imfashanyo cyangwa twatanga ku byerekeye abasirikare mu Rwanda bari Mozambique ntibitahire cyane bari ubundi batora gatwe turavuyemo. Reka nkomereza aho nyene kurumva gisa n'ikibazo gifatanye nyene n'ivyo wariko uravuga. Cabo Delgado ni muri Mozambique bavuga yuko igisirikare cy'u Rwanda cari cyagiye guhagarikira amahoro hara muri Mozambique, ariko inama y'ubumwe bw'Uburayi yafashe ingingo yuko bagiye guhagarika ifashanyo bahora batanga kugira ngo ico gisirikare gishobore kubayo. Miliyoni 20 z'amayero zahora zitangwa. Perezida w'u Rwanda yamajije ko ico kibazo muri kino kiganiro yagiranye na Jeune Afrique yavuze yuko yiteguriye kuvayo atani ingorane n'imwe kuko bo bakoresha ingufu nyinshi zisumbaza izo miliyoni 20. Aya eco niyumwe by'akadada k'akanyarigabo gusa ariko ubundi ho sinyisha ku Rwanda. Aya ikibazo nyereka ingena n'ikibazo rero ikibazo kuko uvuga ati twizo miliyoni izo miliyoni wumva ni miliyoni 20 z'amayero zigenda kuri ziya ngabo burya ntizakora kuri ziya ngabo gusa kuko u Rwanda zatangwa buri mwaka rwaronka amafaranga atari make kuko uburyo bagiye hariya n'inkoho batwaye n'amasasu bajanye byose barabiharura kimwe cyose gitayirwa amafaranga. Ayo mafaranga yo batanze sayinjira amafuko w'umusirikare aja muri cakiga c'igisirikare cyo Rwanda. Nukumva urwo ruhengeri rwose rusigaye rurangaye gutyo ntiyumvuga ngo nta ngorane zibaye zirimo hama wose na ya reputation uburyo ugaragara ya image yashushe igisirikare cyaronka bitakaye muri ico gihe urumva ntikiba kikizewe. Rero nibaza yuko biragoye burya bavuga ngo imfizi icumiswe ntiboroga ariko suko ibitumvise ntambi hajya ni suko ibitumvise imbugite. Rero nibaza yuko n'uruhombo runini kandi rugoye kurepara ku gihugu cy'u Rwanda no ku ngabo z'u Rwanda na cyane ugiye kuraba urabona ko muri Mozambique wanashaka abanyagihugu baho batakunda igisirikare cy'u Rwanda. Benshi bahora bambaye ko baragira imyiyerekano ndetse banabagiza yuko bafata ku nguvu abagore babo. Muri ico gihe rero nibaza yuko icari kibakingiye ubwa mbere byari iryo teka canke kwari ugushigikirwa
n'uburaya ubwo mu gihe uburaya buvuyemo Amerika ikaba yagufatiye ibihano ntiwovuga ngo ntacyo uhombye oya kamve muri Mozambique ngaruka gaha muri Mozambique nta n'icyo ihomba kuko bakeneye ingabo z'idisipline canke zobafasha ibyo abanyarwanda bahora bafasha ingabo z'Uburundi zirahari bazi bafata ingabo z'Uburundi meza amanota meza cyane yego je nibaza yuko ingabo z'Uburundi zogera gusubiriza u Rwanda ata kibazo na kimwe eka noneho ziri muri Somalia ziri ahiko ziri za Sudani za Darfur ahantu hose zagiye hari code nimwe muri za nation zinaje amashira hamwe urumva aho bagize igisigaye cy'u Burundi go cyafashe ku nguvu cisha abantu ntibiraba citwaye kutariko haraho urabyumva oya ahubwo ndibaza ministre wa affaires étrangères ico kibazo kwa kuyogifata mu minwe kibazo akanyaragaza ahubwo aho havuye ingabo z'u Rwanda ntihagire abandi bahadutanga kuko turi rigip yego muri Mozambique yego n'ahandi yego reka tuve muri Mozambique ni Apotre ukuntu bimbwiye ko ingabo z'u Burundi ziri eligible kuba zosubirira ingabo z'u Rwanda zoba zivuye muri Mozambique igisirikare cyo muri gifise effective kwiye nyinshi yego Uburundi burafise ingabo zobukingira burafise ingabo zoba ziri gukingira n'ibindi bihugu yego gifise ibikoresho bikwiye na technique none pourquoi pas batovuga bati twebwe turiteguye turi pre ingabo zirahari ibikoresho birahari capacité intellectuelle irahari ntuze technology igezweho barayifise icongeyeho noneho bafise amanota meza nta bintu by'inderombe bafise none hagi kuba cyo gicitse ngo nuko Burundi inzu zisubiza u Rwanda menga vyoboneka nabi arababanyi kuja gusubira ubundi ho ibihari byaboneka neza hagati yatwe na Ministre Bizimana arabe Ministre wa Etrangere naje rusidosha agere muri Europe avuga ati twe turahari mubona mwobanda yamufasha mugeze tobariza u Rwanda izo Burundi zirahari Reka turindire turabe. Jendi mbara maze kugira domande ke. Ngivyumva. Reka tuzirindire turabe Apotre. Byo bari byiza nabyo nyene abasirikare b'u Burundi bagiye gufasha. Bo si concurrence turimo. Oya. Mugabo uko biri kose urumva bibaye byiza. Bishobotse nta gihombo kirimo. Reka ngaruke muri Kongo rero. Muri ico kiyago nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yishuye bamwaje ku kibazo cerekeranye n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo kandi nawe nibaza ko bwabaye nk'ubwa mbere yemeye ko ziriyo avuga yuko bari mu buryo bw'ubwirinzi bwo kwirinda kandi birinda iki abashize bakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda aribo FDLR nizo ntera hamwe akavuga ati rero gukora ibirometero 5 10 20 kugira ngo wirinde tinayibaza gatari kibazo bo kubwawe ni kibazo je kubanje ku buryo bubiri kubera ubwirinzi bwo kurinda igihugu cawe sivyo no burenganzira yego mugabo kugira udeplace ubwirinzi bwawe ubushinge ku birometero birenga urubibe ukaja mu kindi gihugu nuko uba wahawe uruhusha na bene ico gihugu c'est-à-dire leta ya Kongo niyo yone ishobora kuvuga ati ndamwemereye nashinga ibirometero bigara gutya 20 canke 10 ku ico bita integrité territoriale ubwo bita ngo ubusugire wabo ubusugire bw'igihugu nta santimetero irengako yego mwa kuvuga ngo ntabimusabye canke atanavyemera ndajayo ni agression ako bavuga ko badakora ikosa kuri Kongo ni agression kuko bari ku butaka bwa Kongo kandi Kongo ntibashaka umumenyesha makuru ko amwishura yabaye convaincre akamwereka ko eje no munyamakuru oya we ntabwo umumenyesha makuru ahubwo nangiye kubaza nani nakubaza cyo kibazo we muranagoye ntashobora no kumenya ko yabaye convaincre cyata yanditse vyamubwiye gusa nibaza nanje kibazo naye canke ndakikubaze wewe icya kabiri yari yaherutse muri Amerika gusinya yuko bwiriza agiye kubukurayo none ko kwivuguruza mu mwanya muto byo bivuga iki oya yarabisiguye yuko impamvu ari uko DRC canke se Kongo batashize mu ngiro ibyo bashinye mu masezerano yo muri
yo muri ya Washington harimwo ko FDLR bayigira iki bayikuraho muri Kongo none ko bamajije nk'abasi b'u Rwanda ko bamajije ahantu iri akahabura iri muri Kongo wewe ngo gutuma uyikura oya jewe kubera ntari umuhinga nari n'umusirikare ntuze jewe sindi umusoda na jewe niyo Kongo ntayonze ntayo ndabamwe cyo kimwe no Rwanda uri kuravuga mugabo jewe ndafise kameme capacité intellectuelle yo kwiyumvira uburyo bwo gutahura ibintu ico kintu citwa FDLR bizohava bisanga bimeze nkayanye na muvano ya Ryogo bisigura gushira igi mu ntege ati wicare rimeneke uhaguruke rimeneke urumva nta solution ico kintu gitora sivyo kuko je ntadicaka yumva abana iki kintu c'igifantome cyitwa FDLR kimeze gute kibahi giteye ubwoba ubwa mbere u Rwanda rwarigeze kuba rukontorora nabikubwiye Kongo yose kuko na chef d'etat-major yari umunyarwanda cyose ca Kongo kabari wera gitwaye yego ico gihe none FDLR yaziretse kubera iki FDLR yaretse bayiretse kubera iki ngira ngo bari bakiyigwanya oya none bayiretse kubera iki kandi bafise uburenganzira bwose n'ubushobozi bukwiye ndaho yari kubinyegeza ahantu na hamwe none ico gihe ko batayikuye cya kabiri amazone bavuga ngo n'ubwirinzi bwo kugira ngo birinde FDLR ngo ntitere u Rwanda no kuvuga gace bagomba kuvuga ngo bayicungiyemo ubwo bwirinzi bwabo na gace gakontorwa na M23 cyangwa gisirikare cy'u Rwanda kiri muri Kongo none M23 nayo yahavuye ikundana na FDLR ku buryo yayihishije cyangwa byayinaniye kuyikuraho Apotre hari amakuru avuga yuko FDLR rimwe na rimwe bayivuga no mu Burundi bashobora kuba bambuka bakaza nawe ushobora kuburi oya ndumurundi ego umva burya hari ahantu hariho parcelle tutazi abanyarwanda bayishize ahantu ahantu hitwa mu ngengabitekerezo ahantu je haranyobeye ngengabitekerezo rero uzi ko bigeze kuri tendera hamwe mututsi kubera ntashigikiye ngo navuze ibintu ngo bitavuga neza FPR icyo bice bingira intera hano oya ntucubayo fizi ngengabitekerezo oya gute ibintu ndawo udashobora kunsigurira ugomba ko ndabyumva gute komereza harugeze wewe nyene byo deja ntushoboye kubinsigurira ni je no byumva gute numvise umunsi umwe umugabo ari aho yitwa ngo ni mugwegwezo Chauvino nawe yavuze ibintu bitagira umutwe n'amaguru ariko aravuga ngo president ayishimiye ngo na Gisekedi bituma bakundana ngo nuko bahuje mwingengabitekerezo ngo ya genocide Chauvino ndagafisa aha cyenzo kubwira ikintu ntafise basi ibintu byose ufise nacenda nakabima uravyumva mugaca avuga ngo n'igihe kera bakiri mu Burundi ngo yari yarerekanye ko bintera hamwe ziri mu Burundi ngo dayere mwezo ziri mu nzego ngo mu basirikare no mu bapolisi ngo barinde mu bagwiza tunga sivyo muga bamubaza ati nusinusi no kwana kimubajije wacishure vugumwe mwabo bantu haba mu batunzi haba mu cyangwa uduhe ifoto y'umwe turaye ko tumuzi ahantu ca wibura kuko beshi bari ngaha mu Burundi bari mu nzego n'abari nabo batuzi iyo bavuka tubatuzi ibisekuru byabo nico kibone byo kuravuga ati abanyarwanda baravuga ko munsi n'intabo ziri mu Burundi ngo ziriko zigishwa formation ngo ziriko zihabwa inko ziriko ahantu ziri nyene zikoresha imime tubwire namaja mu ntari yihe kugira ngo n'igihugu kibagwanye kuko iyihe niba mudashoboye kubiraba bibwira makungu abaza kubiraba birabe nihe apana kuvuga ngo bikunaniye mu nyuma ngo tubwira uvuga aho ahariho cyuba ngo ni mu ngengabitekerezo n'amaja ni mu ntari ni muri komini ari ibintu wa mugabo we muzoguma muvuga jewe ndatahuye murankomveka ndani oya kugukomveka sitwe gukomveka
muvuze kuvuga ngo bari ngaho bari mu mutekano bari mu nzego zo kwivuna abantu bari mu bagwiza tunga ngo nibo ba mbere batunze ngaha ngo bafise amafaranga menshi hari umuntu ashobora gutondeka abatunzi ababona baribo kuko n'udatunze nkarabona aho zituruka aje bavuga ati mu batunzi dufise ni banaka 10 wabarara bose ukasanga igisoko rucabo ni ngaho urazi wabo urazi base n'abazi na bene wabo urazi n'abase wabo none ukayiburamwo jemba hagazo nkombeka guta nivyo ukunda ko je ndara musivere ukurikira gusika inyoma kivuzwe n'umuntu eka proving za proof ivyemezo rero muri ico gihe rero iyo ariko uravuga ngo president Kagame yavuze ibintu by'ubwirinzi kubera ngo abona ibintu bya FDLR je shaka mvuge ni ikintu n'ubundi byumye nico kimwe mugabo naho natugize muri ngo kwiyumvira izo FDLR bavuga n'abasirikare bahora na Habyarimana haciye imyaka 32 bavuyeyo abo benshi intambara ya 1994 yabaye bamwe ngira bari bageze ku myaka yo gupasura bataye yego no bantu kweri baracyaze imyaka 32 abantu bacateye ubwoba u Rwanda n'ingere tuzi ruvuga ko rukomeye abo bantu kweri baracyara abantu bukwikorera inkono n'amasasu bakaja ku Rwanda biragoye gutahura ucyuvuga ngo hari ibitutsi bari batukana ngo n'urwana gurutera hamwe cyo rwana gurujenoside none umwana yavutse jo cyaka avuka inyuma y'intambara ko nawe nazovyare jo umizo generation ko tuzoga zikurikirana zizazoguma zitwa intera hamwe kugira ngo bwabwirinzi buhagume muri make dufatike iki kibazo tuvuye ko ibyo yasiguye abari kubakurikirana kino kiyago badakwiye kubifata nk'ukuri cyese nza ko ntabwo ziraho ningene M23 guhera kuri RCD mushaka kuri AFDL urugamba rwo rwaragona kabarebe ucuraba uje kuri bantuze bantaganda bajire mutebutse abantu abo babakenga nyine bo abo bose bagwanya hamwe ako gace bagwaniramo bavuga ko ari hiwabo niho n'u Rwanda bavuga ko intera hamwe ziri none abo bose barabanye n'intera hamwe birakunda bazirekera ngaho ku buryo iminsi yose uhagaze ikibazo zitwa imbarutso zo kuvuga ngo nizo twirinda naho rero mvuga none ni sone fantôme ibisigo bitabaho bitaboneka muri make dufatira muntu jewe urumva ivyumviro byanje kandi ntibikuraho ibyabo ko bishobora kuba ari ukuri byabo nimba bibani sawa mugabo je hari ahantu nsigara mu tuzitizo mugana nibyo kwibazako hari ahantu nsigara mu tuzitizo kabisa rero urumva ukuri kwanje ntibakumpore no gutahura kwanje uko ndakumva mugabo ibintu byabo ntibitahuritse ntibitahuritse inyishu yatanze kubwa cyo tuma abantu batagira amahoro canke abantu bari kubabuza amahoro abandi reka dusozere kino kiyago cacu muri buno buryo ikiganiro yatanze kuri Jeune Afrique n'umumenyesha makuru François Soudan cyari kigaragaramwo ibibazo biri hagati ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'ibihano byagiye bifatirwa abana bariya we kubwa wakuye mwiki je nakuyemo yuko sinzi ko ari wowe wenyine cyangwa ari u Rwanda rwose batewe n'imwemwe y'ubwiyahutse abashigikiye ibiba oya FPR na Kagame yego kwasi numva ingende amakungu yose yo kuja inyuma akubwira ati hindura ibintu ugaca ugenda ugasinya amasezerano kabiri ugaruka iminsi yose uvuye wica wivuguruza hanyuma ntubone n'uwo uri kwivuguruza kigena meze canke igihagarara afise n'icyo ufise jewe sinzi sinabizi kweli nubitaho n'abanyamerika bazokwemera basuzugurwe n'isi yose kubera u Rwanda
biragoye ntavyo mbona kubwo ubona ko hashobora gukurikira ibitari byiza ibihano bishobora kongerezwa kongezwa ko ibihano ico niko ndavuga mu bihano biri muri yari ijya ntuze nakubwira resolution 2773 burya ntibigarukira hajya gusa oya sinzi Amerika ikizotegura canke abandi bafisemwo uruhara ibyo bagomba gukora kuri ibi bya Kongo muga ntibizogutangaza ejo wumvise hasohotse n'imitahe mpuzamakungu irondeza abanaka kurazi yuko hari n'abakuru b'ibihugu bafite imitahe batajya aho bashatse ico kandi sinzi ko bishobora guca mu yindi ngiro y'inguvu inguvu za gisirikare canke inguvu economique navyo je ne sais pas nko gufatirwa ibihano by'ubutunzi runaka mugabo uravye burya umubanyi n'uwo muryango hajya tuba tuzinanye simbona impamvu nimwe umuntu yogira ati mafu muragira ico mushatse ivyo byose ntavyo ndumva ntari byo nzokora biragoye mugabo rero abantu bagomba babimenye bavuga ngo ahinzo zibiri zigwaniye ibyatsi byo bihagirira ingorane yego ibihano nubwo bo bifata buya ntihazotangura gusinzikara abo mu nzego nkuru canke abo ku mukuru w'igihugu abene igihugu ni bagira ingorane yego bato cyane cyane rero ukuraba abantu bakorosha imitima ukorosha umutima kuko kuneshwa mugabo ukaneshwa wubaka amahoro ukaneshwa uvuga uti kamembe sinokwivuguza ijambo nagiye mu bantu nkemera cyane nkavuga ngo bana oya burya umugabo nyamugabo ni ushiraho kuri gushize yego ashiraho kuri gushize ni uwemera gushira mu ngiro ico yiyemeje imbere y'abandi yego nahandi ho kuvuga ngo jewe uragira ico ushatse uzobimbarira ubundi ingene ngana no wabipimye neza nico shoboye ingene nico shoboye wewe kuko hari gihe ushobora kuvuga ngo muzugira ico ushatse ukaba ubunzimanganye nico gituma rero bavuze nti burya harimo akantu ko bwiyahutse reka twizere ko atari bose naho byokora byokorwa na bamwe bamwe bidakwiye kubona bose isi nimbwa abagabo kandi nibaza yuko tubiha imisi n'ibindi byo kuko intambara za Kongo abantu bavyanga cyangwa baravyemera yego intambara yarahetse amugani muri iyi minsi mbona ari nta ngorane sefidi yarahetse niyo minembwe mu bavuga baruga biruga baravugira kuri izo tuzabibaho ijya ntambara yarahetse reka uzotubwire ingene yaheze mu migana kizokurikira apotre kubera ibyemezo by'uko yaheze birahari unyibukije ko hari n'uwo bita Jacques ari muri raison des ambassadeurs pour la paix yarabeshe ujya sivyo ngira ngo tuzogifatira muri mumvo n'imvana ababo ntahegamiye na hamwe ahubwo uzuguhenda ahubwo yahenukiyeyo abandi bo baranahengama bakaguma bahagaze we yarundukiyeyo ahubwo ari yarumvikanye kandi nk'uko uvuga turiko turasozera dutera intege abantu bose bariko baravuga ati tuve mu gace tuvuga ukuri dutera intege rero bajya abanyamurenge n'abandi banyarwanda bari hirya no hino bavuga bati uko biri kose igihugu twese ni cacu tugomba guharanira amahoro tugomba kuvuga ibitagenda neza ni sawa nibahaguruke bavuga ukuri hanyuma bakugwanire kuvuga ukuri bisaba n'ikiguzi ariko nacyo bitwaye yego mugabo nibaza ko aho bigeze abubatse tumenyane n'ababomozi bamenyane barazinanye kuva kera bajya barazinanye ababomozi barazinanye ibintu byabarugabo byo bapi tuzifatira akanya oya nta n'akanya bikwiye burya mu usanga hari amajambo ndakwiye no kugaruka ko bivanye n'uwo yavuze iyo umuntu yavuze usanga muri sosiyete abamwe canke akorera ndetse n'abamutuma gukora bijya atagaciro bamuha bijya ntibashobora gutuma umuntu bubaha afise mu mutwe canke se w'ivyiyumviro biyeruga bavuga oya
no munsi ho yeruye nyene gose aravuga ati u Rwanda woye rwatugejeje ku iterambere abanyamurenge mukama wanjye iterambere twayirondeye twaributse habango bijya ni ibintu abantu badakwiye gutebako hariho amajambo udakwiye kugumiza amatwi y'abantu fu inyore muvuga ibintu bizima gushira ku ruhande vuga ibintu bizima byubaka bikosora n'uvize umutima wo kumva hari uwo mukosora kuko no kumva hari uwo ukosora harya naco n'ubushobozi ni karite ikomeye rero mwene biriya wapi mwene biriya wapi reka kumbure tuze tubigaruke ko uzomfasha umwanya naje tubisesengure kumbure bizoba ari byiza ko abantu bagenda bamenya ukuri kuri bimwe bimwe ariko apotre narengiye ntagarutse ko kwihanganisha bamwe mu babuze ababo muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 bariko baribuka ni mu gihe c'icunamo mwaka ino ni misi ijana ngira ngo hari ubutumwa umuntu yoba bo kwihanganisha ni bimwe mu bisanzwe ikibi gikwiye kurenzwa irembo yego nta muntu yoshigikira ikibi kingana kiriya cyabaye yego kubona abantu bapfa amamiliyoni y'abantu agahwera bazize ubusa politike mbi nibaza yuko abantu imiryango yo kwihangana mugabo mu kwibuka kwabo hagira intumbero nziza kuko iyo urwimo ruje rugira abo ruza rugana ariko rugira naho ruhitanana abo bose baba barabuze bose bakwiye kwibuka kuko baba bakozwe n'iyo genocide si ugupfobya nk'uko bayivuga mugabo nimba harateguwe hakabaho genocide y'abatutsi kontra abatutsi hagira abahutu bayigwamwo bazize wanashaka gutabasha guhisha abatutsi hageze kwibuka bakwiye kuza barabashiramo bose bakabibukira hamwe ico cyago ca genocide yakorewe abatutsi abantu bose yiciye bakibuka hanyuma icya kabiri ni uko kwibuka ni umuco mwiza mu gihe kwibuka ukwereka amagenerasiyo cyangwa urunganwe ruba rugenda rukurikirana rubavuga ati aka kabi kashyitse aho iwacu kashyitse kuri twebwe mwebwe abana bari inyuma ntikazogaruke iwanyu ntikazigere gasubira kubaho rero icyo nacyo nicyo cyoba cyiza nuko ni bimwe bavuga ngo kwibuka bongera biyubaka ako ni keza ku cira 32 aho kantu ni kubaka rero societe ntiwubaka ababuze gusa babo ahubwo wubakiye hamwe n'abandi bose kugira ngo ejo ntihazogire ingufu ziri nziza ziturutse mu banyarwanda cyangwa mu bandi bose mu bandi bo hanze ngo zize gusambura zikore ikibi gisa na cya kindi cyaba ku bwoko bwabo gikorerwa abandi mu bundi bwoko nicyo gikoba ari kwibuka kutari kwiza ntihigishwe amahoro higishwe kubabariranira higishwe kuvuga ati kiri imoso iyo ntizosubire kuko papa utamba tutabeshanye izi ntambara z'amoko zamyeho zizabaye mu Rwanda gusa naho iwacu zarabaye kandi ayo magenocide bavuga naho iwacu yarabaye niho gusa gatabaye qualifié par Nations Unies abifitiye uburenganzira mugabo ndashimira cyane leta y'u Burundi ndashimira cyane initiative ya president ndayishimiye kuko mu nguvu yashize muri politike y'ubwa mbere habayeho kuza kunga abarundi kuko atamuntu asubira kumva ko barasanga iyo bwoko ari ubwasi wiwe ico kintu kiratwubakiye ku buryo uno munsi nta muntu ari ngaha yo kubwira ngo umwasi wanje n'umututsi umwasi wanje n'umuhutu wanashaka ranahimba je nk'ubu unyihereranije ukambaza umwasi wanje wowe nukubwira byo gutangaza uko uzosanga ari umututsi mwene wacu uko niko kuri turi babiri ukambaza uti umwasi wawe ubona ko akuroza akaryo yo guca umutwe nyine wosanga naho no guhaga 10 ba mbere muri liste y'abazo umuntu abaga ati bariho tujya niwe bya ntambariye no gutangaza ugasubira kwibaza none bimwe bavuga by'amoko ko twankana hagati y'abo n'abatutsi abandi gute atabani gute kandi umuhutu ugiye kumubaza no muzi aje kuvuga ati ngo hano umwazo waje nakana ngo rutando gasa usanga urutonde gose nta mututsi ari
sibyo uno munsi hariho umuhutu utovuga umututsi nabi yumva kuko iterambere ageze ko yarikesheje yafashwe ukuboko n'umututsi atarabye ubwoko bwiwe atarazi ikintu na kimwe mugabo kubera yamukunze cyangwa yamufashije cyo kimwe n'umututsi uyu munsi hariho umututsi ku ntwaro z'abatutsi bene wabo ata kintu na kimwe yigeze abona wese amahano gusa no guzunzugurwa sibyo akubwira ati genda ntoya agahengwe hirya y'ejo aho abana b'abahutu bagwanirije intwara ya bene wacu bagaheza bagafata igihugu nk'uyu rero ugiye kumubwira ngo yivi na yivi hagati tu rero turashima cyane leta yacu kuko yarakoze ibintu abantu bituma abarundi bapfunguka amaso bavuga ati ibyabaye kera uruhende baduhenda kera ntiruzosubira aho rero naho je nibaza yuko abantu bakwiye kuja mu byo kwibuka biyubaka muri mwe n'ubwo buryo ku buryo umuntu atumva ko mu gihugu ciwe ari nk'umunyamahanga cyangwa ari umuntu anenwa kubera amakosa cyangwa icyago cyakozwe na bamwe muri bakuru biwe cyangwa bitwa ko basangiye ubwoko nicyo cyiyumvira ataragishigikiye n'uno munsi ataragishigikiye atari bwanavuke cyane akaba victime y'icyaha cyakozwe n'abantu kubera afite izuru rimeze nk'iryabo ibintu by'amazuru abantu babireke ibintu si byiza byatugiriye nabi ibintu si byiza oya wapi rero kabona yuko abantu bakwiye mu by'ukuri kubaka ubumwe bw'abantu ubumwe bw'abenegihugu ubumwe nyine bw'umutamenwa hamwe bavuga ati satani inzira yazananyemo turayidadira mpaka hamwe atazosubira kuza aciye aha rero abantu bakora iyibuka nibyo kuko umuntu yabuze abiwe mu buryo butangaje cyangwa bw'ubwimo biragoye aho umwana usanga yabuze ababyeyi bose bagapfira umunsi umwe kwibuka rero mugabo no kumwereka ububi bw'icyo cyaha cyabaye kugira ngo muri kazoza ntihagire ikizoza gisa nacyo doko bakagira ati abantu bose banke bazinukwe ikintu cyitwa amacakubiri y'amoko canke ubwicanyi bufatiye ku moko byoba ari byiza cyane rero ni muri kino gihe nyene mu kwezi kwa kane Burundi bwanabuze n'umukuru w'igihugu nabwo nyene natwe twarahombe kuko bamwe bavuga yuko imbarutso ya jenoside yabaye iraswa ry'indege ndetse bamwe hari abanyamakuru bamwe bavuga kandi bahi wacu ariko batanga ijya introduction y'amakuru sinzi ko babigira n'ibigirankana sinzi ko ari ukutabiha agaciro baba ngo uno munsi ahita ageze 6 bava ngo turiko twibuka umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntajyamira murahitanywe n'isanganya ry'indege no si isanganya yararashwe yarashe urumva rero yishwe ni kubera ko imbega mu Burundi ibyo bintu bimwe ntibihabwa agaciro cyane apotre kandi mu byahitanye n'umukuru w'igihugu ibyo mware kwibaza hagitwara Frodebu niba mwibaza niba bari kubiburana gusumba jewe ibyo ntihoza kubibaza muragenda mu bibazo bare hose n'abandi misiyano cyangwa abandi bantu bashobora kuba bizo umuco jewe ntafise naye jewe mu mutima wanjye ndabiha agaciro ndazi yuko Burundi twabuze umukuru w'igihugu mugabo kuba rero uko bivuga byagenze uko iyo ntihoza kubimbaza ndakwisabye reka kubo orientation duhaye reka tuzokurikiza tumbera hari ndagushimire cyane kuri kine kiyago duhaye kuno munsi nibaza ko kitari cyanyuma tuzogaruka kumbure turabire hamwe n'ibiriko birabera ngaha hirya ya Tanganyika cyangwa se nibyo ariko baravuga bamwe hanyuma numva menga no kwifuriza kubandanya ugira amagara meza kuko nabonye nakaka gripe kagabanutse kaheze ntigakunda kuntebako
yego muzogaruke tuganire twubaka ni byiza nibyo byiza sawa sawa reka ndamushimire cyane rero Apotre ko shimire nawe wakurikiranye ikiganiro cyacu muri rusangi kuva gitanguye kugeza aho tugihereje reka ndakwibutse ko tuba dufise intumbero yo kubaka tudafise intumbero yo gusambura mwege mukurikirana ibiganiro byacu turabashimira cyane burya bwiyaguye cyane Imana ibahezagire tuzaba dusubira bye bye hasta la vista.